Ikaze nanone mu makuru n'ibiganiro byacu, amakuru akomeye cyane, amakuru aba akomeje kugenda agaruka ku bikomeje kugenda biravugwa cyane cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Akaba ari amakuru nk'ibisanzwe agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese muri uno mwanya, aho turi kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 24 ukwezi kwa ntwarane umwaka wa 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri nga mu Rwanda, muri mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye, abari ngaha i Burundi by'umwihariko ndabizi neza yuko mudukurikira muri benshi cyane, abatwumviriza muherereye cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji, abatwumviriza muri Gitega ku mugwa mukuru wa politike, abari mu yandi makaritsiye amwe namwe cyangwa se mu bindi bice bigiye bitandukanye, mu bisagara bigiye bitandukanye, mu micungararo yabyo, mwese ndabahaye ikaze. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca arashigikiye ibyifuzo by'abanyagihugu by'uko ingabo z'u Burundi ziri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zovanwa muri icyo gice, mu nyuma y'uko rero bivugwa yuko bishobora kuzokururira cyangwa bigakwegera abanyagihugu ibihe bidasanzwe. Bivugwa yuko ingabo z'u Burundi zaba ziringa mu gisagara ca Bujumbura ariho zakoreye defense cyangwa se zifise amapozisiyo yazo, ariko kandi ku rundi ruhande abasesenguzi babona yuko mu gihe M23 yoba yafashe ingingo yo guhagarika ingwano cyangwa se yo guhagarika imigwano, amakuru akomeza kugenda aratugira muri uno mwanya akaba avuga yuko muri Kivu y'Amajyepfo ho ingwano ishobora kuba itohagarara, kumvo z'uko ingabo z'u Burundi zifatikanyije n'imihari irimo nka Mai Mai, FDLR ndetse n'ingabo za Kongo byaba bikomeje kugaba ibitero ku mihana y'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe kandi M23 yaramaze kugenda yifatikanya na twirwaneho nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Umushikiranganje wa mbere rero General Gervais Ndirakobuca akaba ashimangira yuko kuba ingabo z'u Burundi zikibarizwa ngaha muri iki gisagara ca Uvira canga muri ivyo bice bishobora kuzokurura ingwano, kandi mu gihe yogera ngaha ku mbibe z'u Burundi na Kongo bikaba vyoba ibintu bikomakomeye cane. Avuze ibi ngibi mu gihe hari haciye igihe rero n'ubundi abategetsi bamwe na bamwe mu Burundi bakomeza kugenda bariturije, ndetse akaba bashimangira yuko nyine u Burundi bwarafashe ingingo yo kujya gutabara umunywanyi wabo nyine ariho ngaho muri Kongo, bakamenyesha yuko uko byagenda kose nyine bitoca birabakura umutima cyangwa se nyine ngo bibabuze kuba bojya gutabara cyangwa se bojya kwifatikanya na bagenzi babo. Amakuru akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya asigura yuko ingabo z'u Burundi zaba ari zimwe mu ngabo zarapfiriye muri runo rugamba rukomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse binavugwa yuko mu gisagara ca Uvira nyine nubwo hari ingabo nyinshi cyane z'u Burundi, uko byogenda kose n'ubundi bishobora kuzozikwegera urupfu, kuko umwari M23 ngo urafise ubushobozi bukomakomeye cyane. Twifashishije ingingo z'umwe rero nyine mu nzobere yarabaye umushingamateka y'imyaka yaragwa muri 25 mu gihugu c'ababirigi, ndetse yarayoboye ishami ry'abaganga batagira umupaka MCF ngaha no mu Rwanda ndetse no muri Kongo. Araherutse gusura igisagara ca Goma nyuma yuko kigerewe n'umwari M23, asigura yuko uburyo haba hari umutekano n'ituze, ingabo za Kongo zidafise ubushobozi bwo kuba zakwisubiza icyo gisagara. Turagaruka kandi n'ubundi ku bigendanye n'iyi ngingo, hari ibikomeje gushikira abagwanyi b'ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda baragwa muri iyo ngwano. Hari bamwe rero bamaze kugenda bagwa muri iyo ngwano mu gihe cyaheze, ariko amakuru yabo akaba atarigeze amenyeshwa, ndetse n'ababo bakaba batarigeze nyine baramenyeshwa ibyabo cyangwa se iby'ubwo rupfu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Hari abajyango b'umusirikare Ingabire Kevin bifuza kumenya ko rero akiri muzima, haraciye amezi 2 baronka amakuru adahumuriza yuko uwabo yoba yarapfuye. Uyu musirikare Ingabire Kevin aravuka mu ntara ya Bururi, komine Mugamba, muri zone Muramba, umutumba ni Burasira, agacimbiri Mahwane. Kevin yarinjiye mu gisoda cy'u Burundi muri Ruheshi 2024, ahejeje imyimenyerezo y'igisirikare yaraciye arungikwa mu ntambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravugwa yuko nawe ashobora kuba yaba atakiriho cyangwa se yoba atakiri muzima. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mutwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye, haba abari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini, abari muri Amerika, abari muri Aziya, Australia
ndetse n'ahandi hose abari mu bihugu nka Canada, Ubwongereza, Ubudage, Ububiligi, Ubufaransa ndetse n'ahandi mubandanya mutwumviriza, ndabizi ko muri benshi. Mwese turabahaye ikaze, turabahaye yambu cane mu biganiro vyacu. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha, reka ndagusaba vyonde kwanditse s'abonner kugira uce uraronka amakuru n'ibiganiro vyacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu, ndetse amakuru n'ibiganiro vyacu nyine unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese dukurikire ano makuru, ushobora kubana natwe kandi unatanga ivyumviro vyawe unyuze ngaho muri commentaire cyangwa se mu mwanya w'ibitekerezo, ibintu bigaca biramera bon. Ikaze kuri mwebwe mwese. Umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca aravuye mu gacerere aca aratangaza byinshi ku bigendanye n'ingwano iriko yabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyuma y'uko rero ahejeje gutangaza neza yuko Uburundi bwofata ingingo rero nyine yo kuvana abasoda babo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bamwe botanguye kugenda bagaragaza neza yuko icyari cyuka kibi gikomeje kugenda kigaragara. Bivugwa yuko Evariste Ndayishimiye rero atari karumvikana canke ngo ajye imbizi n'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca, ibikomeje gutuma buri wese asa n'aharazana ivyumviro vyiwe. Nyamara hari hamaze igihe rero nawe yibereye mu gacerere atagira icyo avuga canke se icyo ashikiriza ku banyagihugu bama bidoga ku bigendanye n'ingwano ikomeje kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi ngwano yaritabwe n'abarundi ku rugero rudasanzwe, ndetse binavuga ko uru Burundi bufiseyo ibatayo zishika muri 16, ibatayo zirimo rero ingabo z'u Burundi ndetse n'imbonerakure zose. Nk'uko bigaragara bakaba bari mu bikorwa bigendanye nyine no kugarukana amahoro n'umutekano. Benshi iyo bumvirije igikorwa kigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano barumviriza nyine ko ari ibintu byiza, ariko kandi ku ruhande rw'igihugu kibanyi cy'u Rwanda baragirije Burundi yuko Uburundi bwama buriko burifatikanya n'imihari irimo rero niyagize uruhara n'ihonyabwoko ryarabaye mu Rwanda mu mwaka w'1996 mu mwaka w'1994 nyine nk'uko bigaragara, ndetse amakuru atugeraho akaba avuga yuko uwo mwari FDL waba ukorana byafi n'ingabo z'abarundi haba muri Kivu y'Amajyepfo ahasigaye hategerejwe urugamba ruremere cyane, ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko bigaragara. Ariko kandi ku ruhande rw'u Burundi ngira ngo mwarumvirije amajambo umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yarishuye ubwo yishyuraga kuri icyo kibazo cy'umumenyeshamakuru nyine, akavuga yuko ibyo ngibyo bitaraba u Rwanda, akavuga yuko u Burundi na Kongo bifite imigenderanire myiza. Ariko kandi abasesenguzi siko babibona. Abasesenguzi babona yuko ingwano iriko irabera mu buseruko bwa Kongo cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, aho iriko irasatira nyine iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bigaragara, bishobora kuzokwegera u Burundi ibihe bidasanzwe, bishobora kuzotuma mu Burundi haba ibintu bikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugeraho ashimangira yuko mu gihe ingwano yabigeze hano muri kino gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, cyangwa se yabigeze ku mbibe zihuza Burundi na Kongo, ibintu byoce birakomera. Harimwe abatanguye kugenda bibaza niba nyine Uburundi bwaba bufise ikoranabuhanga rya Iron Dome cyangwa se nka bwa buhinga twararavye nyine mu Rwanda barakoresheje bariko baraburizamo rero ibisaso cyangwa se nyine ibyo ariko biraraswa ngaha mu gisagara ca Rubavu nyine ku mbibe zirahuza Kongo ndetse n'igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda. Ibi nibyo byarateye umutima uhagaze, biratuma rero Burundi burarunda ingabo nyinshi cyane mu gisagara ca Uvira. Ariko kandi bamwe baracyafise impungenge. Ariko kandi nyuma y'amajambo umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca ahejeje gutangaza, ayatangaje mu gihe binavugwa yuko mu Burundi haba hari ibindi bikorwa bigendanye no gutoza izindi ngabo, ndetse hakaba harimo n'ari mabatayo ariko aramenyerezwa kugira ngo arungikwe aho ngaho kuri ayo mapozisiyo ngaho muri Uvira. Bivugwa yuko rero ingabo z'u Burundi zaba batayo y'icumi n'ibatayo y'umunani zerutse kugwa mu bitero bikomakomeye cyane byagabwe n'umuhari M23. Ariko kandi hari n'andi makuru akomeje kugenda avuga yuko umuhari M23 uherutse gutangaza ko wagaritse ingwano ndetse wavuye mu gisagara, wavuye muri centre ya Walikare. Amakuru atugeraho avuga yuko uyu muhari utigeze urava muri ibyo bice nk'uko bikomeje kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ni mu gihe kandi umushikiranganje wa mbere akomeje kugenda avuga gutyo, hari bamwe bakomeje kugenda bagira agahinda bavuga yuko batari ko baramenya amakuru y'ababo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kongo, ubwo n'abasirikare baraturutse ngaha mu Burundi. Ubusanzwe abasirikare baraturutse mu Burundi nyine
baridogera kuba rero nyine usibye kuba badahabwa amahera yabo uko bikwiriye, ariko kandi baridoga kuba leta y'u Burundi cyangwa se uburongozi bw'igisirikare bubambura amatelefone yabo ku buryo batabasha kumenyesha abo mu miryango yabo. Nk'ubu abajyango b'umusirikare Ingabire Kevin bifuza kumenya ko rero akiri muzima, haraciye amezi abiri baronka amakuru rero adahumuriza muri RDC. Uyu Ingabire Kevin aravuka mu ntara ya Bururi, komine Mugamba, ni muri zone Muramba ku mutumba Adonge Burasira, agacimbiri Mahwane. Kevin yarinjiye igisoda c'u Burundi muri Ruheshi 2024. Urumviriza yuko nyene nta n'amezi cyangwa nta n'igihe kinini amazemo. Ni bya bindi rero twarabamenyesheje yuko mu Burundi intwazangabo imwe mu ngabo z'u Burundi yaratumenyesheje yuko impamvu Uburundi bwama buriko buratakariza abagwanyi babo muri Kongo cane, abasoda barahabwa imyimenyerezo amezi abiri canke atatu bagahita barungikwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Barigishwa uburyo rero nyine umuntu ashobora kuba yokoresha inkoho nyine, hanyuma bakigishwa amategeko amwe n'amwe agenga urugamba, ariko ibindi ntabyo baca barigishwa nk'uko vyuma bigaragara. Bivugwa yuko rero uyu nawe nyine muri Ruheshi 2024 ahejeje imyimenyerezo y'igisirikare yaciye arungikwa mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibyago rero by'umusirikare Kevin Ingabire byarashitse ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa mbere 2025, ubwo ni muri Nzero. Abwe rero nyine ntibashoboye kumenya neza icabaye ico arico. Abo bajanye muri Kongo nyine babwiye umuryango ko batakibona Kevin. Bamwe rero baraketse ko Kevin yoba yaraguye ku rugamba. Abajyango baragiye kubaza mu gisirikare, nta nyishu rero bigeze baronka. Kugeza ubu ngubu nyine ni igipfungu. Abajyango biwe nyine ntibazi ko uwabo akiriho cange se ko yoba yaramaze kuba yopfa nk'uko byama bigaragara. Abajyango ba Kevin Ingabire barifuza ko rero M23 yosubira rero ikerekana abasoda b'u Burundi yarafashe kumwe rero yahoze ikunda kuba irabikora, kugira barabe nyine ko uwabo atoba ari muri abo bafashwe. Umwe mu bajyango ba Kevin yaraduhaye ubutumwa ati, icyifuzo canjye mwebwe rero nyine mushikana akamo kure, mwotubwirira cyangwa se mudutangariza ubutumwa rero ku baroberi ba M23 bagasubira kuza nyine baratwereka abafashwe nk'imfungwa nka kumwe rero bahora babigira. Barabicisha nyine ku mbuga ngurukana bumenyi, bagaca barabivuga, tugaca turamenya yuko atawacu waba urimo. Uyu muryango kandi uracumukuye bidasanzwe. Birababaje cyane ingene igisirikare kidatanga rero inyishu ku miryango iba rero iri mu gahinda nk'aka ngaka. Abajyango nyine baragiye kuraba mu biziga byatahanywe nyine barabura uwabo, ntibazi ico rero bari bufate. Turasabye uwo bari afise amakuru yo kubigendanye n'uyu musoda yoca nawe yaratumenyesha cyangwa se nyine agaca aragira amakuru atangaza. Haraheze igihe rero mu miseze nibwo umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza avuga yuko nyine mu Burundi hoba hari ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, na cane nyine na cane abarundi ndetse n'abandi banzi b'abarundi bariko baracafuza igihugu, baracafuza igisirikare cy'igihugu. Yaciye aramenyesha yuko abantu bariko barakoresha ibikorwa bitari byiza, barakoresha ibikorwa bigendanye nyine no gukoresha amasanamu atari nyayo, maze akamenyesha yuko nyine abarundi bariko bararangura amabanga yabo neza atakibazo na gitoya. Nubwo rero uyu muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza amenyesha ibingibi, ku rundi ruhande hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko nyine abasoda b'abarundi bama barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Reka mwumvirize ijambo yavuze cyangwa se inyishu y'uyu musirikare nyine avugira igisirikare cy'u Burundi. Nkuko bigaragara amajambo yama yaravuga nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Bafise umunwa muremure n'amaradi bayifise ku mbuga ngurukanabumenyi, hafashe abasirikare b'abarundi bariko bara none tuvuga ururimi rumwe bamwe, none bafashe akamu jabo babuze n'amatikire ndaza ndaraba ngahe tutsimura yega turafise ashibanje. Uyu ni umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza
amenyesha yuko abantu bariko baracafuza igisirikare c'u Burundi. Ariko kandi hari bamwe bamwe rero mu gisoda c'u Burundi bamwe rero baronka uko rero boronka amatelefone muri Kongo, baca baramenyesha yuko ingabo z'abarundi zigeramiwe, ndetse kenshi hari n'igihe cyaheze atana position n'imwe zisigaranye, zose barazambuwe canga se barazivuyemo bagahunga. Kugeza ubu uno mwanya abanyagihugu benshi bariko baridogera ku bikorwa by'ingabo z'abarundi, bakavuga yuko ari ibikorwa bidafisiye umumaro igihugu, bakamenyesha yuko nyine ari ibikorwa birimwo biratakarizamo abasoda b'abarundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Reka mbashimire nanjye kuri mwebwe mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse twabashikiriza, mukomeze kugira ibihe byiza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.